Dushime Dirayivani. Yitwa Douce Karel Dushime. Abantu rero 10 witeguye gute kubatazi kugira ngo iriya modoka izibiya Kwitegura ko wanje hamwe vyoshika iriya modoka bakayiguha ho trikoze si je ne me trompe pas batubajije ngo uca uyigusha nke ngoca uyigenderamo je préfère uca mandenda yigenderamo kuko iriya modoka uzocuguma uyifashisha rero kugira ngo projet zawe zije mu Oyaye urumva Jesse ndatora kuko ni ryambere nanavyumvise ko bariko barabatora nze gutora ndi hagati ya mwebwe bon erega si kuvuga ngo urinda kutubaza ngo utorande no icu Tubaye kaze nshuti bakunzi ba Sanista TV tuzi ko muri benshi muri ko muradukurikira cyangwa amamudukurikira 5 kuri 5 iyo tubategurira ibiganiro bimeze neza tuzi ko mwama mubyohererwa namwe nuko kino kibanza mugiheruka tukibereka tubabwira ko tuzohora dukorera ibiganiro byacu kanshi iyo tutagiye kuri tele ariko natubibutsa ko ari ni kibanza ciza cyo ushobora kushikiramwo nimbura ingenzi yaje Gitega ugafungura ukananwa nuko ariko ndakwibutse ko ushobora kuza hakagucanga kubera ko nyene uri umushitsi Gitega ushobora guhamagara Dino Alex ku nimero 68 ubusa butatu amajana 932 nuko rero mwamaze kubibona turi kumwe nabigeme umaze kubibona wabonye ko ari Miss Ngoma canke kubera wamaze kubona Ingoma event logo y'imipira bambaye waranabamenye nimba ukurikirana Sanista TV kuko imigambi yabo bavuze muri Miss Ngoma demi final warayikurikiye niba bandi rero uno munsi twahisemwe kuganira na babiri mu bashitse muri final nuko reka kumbure basubire kandi batwidondore kugira ngo mushobore kumenya ni bande kandi tugomba tuganirize uno munsi Dushime Dirayivani yego umeze neza ndameze neza cyane aha Yitwa Douce Karel Dushime. Douce Karel Dushime. Voilà, Ivani. Kuba wararenganye muri 26, c'était 26. Mwari banga. Twari 26. Kuba wararenganye muri 26 uba muri 11 bashitse muri final ya Miss Ngoma wiyakiriye gute nakakajambo bwira bakuvotinze. Bon. Ahanini sinenda vyiteze ko nshobora kuja muri final mugabo naragira amahirwe ndaja muri final hama kuvyeka ibintu byo kuvota ntivyari birimo yego kuvota hajya ntivyari birimo biriya twagize kuri account kuri page ya Miss Ngoma twereka dutumwanya bon oya ni ko ari gutumwanya ahubwo vyahindutse mu nyuma yego Voilà, nuko turi kumwe kandi na 12 tukangira weho wari wiyizeye kuzotereza kurengana naye nizeye cyane yego umaze kubona batagutaye hasi wiyakiriye gute nararyohewe n'ubuntu bw'Imana Voilà, nuko imbere yuko tuja mu bindi nibindi ntiduhave tuvyibagira kuko dukoresha umwanya muto ushoboka hamwe nk'ubu Ivan yoba Miss Ngoma hari umugambi wadushikirije hajya nta kandi kantu ukongera ko kaga specialité ukorera abanyagitega bon muri uyu mwanya hana kiwe ndategura mugabo peut-être ko mu nyuma natowe nkabona ko ndabishoboye ndashonje ngira ikindi pembeni ikibazo ni ikinyene dose ego cyane bihari byinshi kuko noba ndijwi ijwi ry'umukobwa genre serukira abandi bakobwa Voilà, nibazo yuko rero muriko muravyumva kiyago kimeze neza ariko ndakwibutse uri kuradukurikira ko ushobora kugira subscribe numba tarabikora ego hama tukabandanya neza na programme y'ibiganiro vya Sanista TV hama rero Ivani arumvise barateye akamo ko ni ryambere duhuye mu kiganiro nk'iki kuva ubaye mu candidate wa Miss Ngoma Ivani arumvise bararanshije apere yo guhamagara abigeme beza baciye ubwenge babanyakaranga bumva babishobora baje guhiganwa muri Miss Ngoma wicogiye uyakiriye gute n'igiki tagutumye uvuga ati je kabisa nka Dirayivani ano mahirwe ntiyoncika
bon nagiye kubibona haciye igihe banavuga nka hari hasigaye nka 2 ou 3 jours ko nabona kenshi baguma bashaka ma statut de za WhatsApp nkabona ngo moins 3 jours moins 2 jours tutavuga ni ibintu nibiki ko mwambona ngo vya moins 2 jours 3 jours tanja kubisoma mbona ni affiche babaza barasohora du jour au jour tutavuga ati kandi ndabirabe ndabisoma ndabivye darivyo nja kubisoma ndabona ko ari vyerekeye Miss Ngoma nsomye nda makritère basaba ndabona ko ndayakwije yose tutavuga ati il faut tenter ndabe aho bizonshikana yego 12 nawe wabibonye nk'uyu canke vyagenze kugira ngo uvuge ati je vraiment je décide ntegerezwa guparticiper je nabibonye kera hataraba na lancement officiel ya Ngoma event ko yandibuka yabaye le 1er septembre nari nabaje kubibona ku magazine yandi baravuga kwera hari haheze Miss Kugasaka baca bavuga ko hazoza Miss Ngoma bavuga ati lancement officiel le 1er septembre camvuga ati reka ndindire ndabe ivyo vya le 1er septembre ngene bimeze kuko navuga ati uko bigenda kose ntegerezwa kwiyandikisha yego abantu 10 kamere kwa dira abandi bantu 10 bava muri 11 nivyo ni muri 11 ego turi on abantu rero 10 witeguye gute kubatazi kugira ngo iriya modoka izibiya bon ukwitegura ndiko ndabigenza cyane kuko ukwitegura ko wanje ni gupresenter bon ni guswa kuyipresenter bushasha neza ntange ivyiyumviro bikomeye cyane ndabipresenter muri jury dumwe bajya bazabagize jury hama nibo ducabona kudesida rero kuko je nditeguye aho nditeguye neza dose kubwa ubona ari wewe uzotwara iriya modoka canke uvuga ati je ntaco kizibana shitse muri finale nta kibazo nta kidashoboka kubwa ubona ari wewe ariko dira namuze gakani oyaye urumva uri muri competition ntibyo babiryoshe ni challenge gaje nyene urumva ifo yuko hari abandi nyene vuga ati bawe nabo nyene ba challenging apana yuko ari jewe nyene mboneka ibiki gusa urumva je nditeguye na jewe projet urayi developer yego nk'abigeme basirukiye abandi mu ntara ya Gitega naka kajambo bwira abandi bigeme bariko baradukurikira kumboye babona ko bari bakwije amakondisiyo kuja guparticipa muri Miss Ngoma mugabagira ubwoba ntibaza kameme kandi ndazi barahari akajambo babwira nakaye ukibivuga wenyene wabagize ubwoba ntibitinye balance opportunité yo kuja muri nakiriya nukujamo uko ahanini babitubwiye natwebwe muri turi kumwe twese batubwiye ati essentiel c'est de participer donc rero nta kuvuga ko ngo ndatinye ngo yaha ibiki nabiri non participer kuko iyo participation yawe ishobora kwa apprécier shobora kuba apprécier n'abandi bakavuga tujya ko yarinze atinyuka akaja muri iki kumbure niki ashobora kuja akijamo donc rero hano nabandi bigeme nka jewe ko baronse opportunité kuja muri iki canke kiriya bakijemo yego kuko ntibazi aho gishobora kubashikana nuko imbere yuko cha turangiza ko turana ko umwanya usa n'uri ko ratujana hamwe vyoshika iya modoka bakayiguha aho wacikoze nguko ico otorewe imodoka wacikoze ego kujya bavuga baba si je ne me trompe pas batubajije ngo uca uyigusha nke ngo uca uyigenderamo je préfère uca mbandenda yigenderamo kuko sinoba ndayironse kugira ndayigurisha peut-être mu misi kurikira ndovuga ati iyo menya nkayigumya iyo nayo menya nayeza mu nyuma nego dose wewe wigira iki iriya modoka wayiguhaye nkuko noba natowe nk'ijwi ry'abandi bakobwa
ikora mw'uwo mwaka urimwo ukora ivyerekeye projet yawe ukora ibikorwa biteza imbere intara ya Gitega hama umwaka uheze urashikiriza kakura corona ukayishikiriza uyundi hama naho nyene ijya projet ntihagarara ugumubandanya yego iriya modoka uzocuguma uyifashisha rero kugira ngo projet zawe zije mu mbere yego cyane reka tubashimire tumva ko murabigeme baciye ubwenge kandi babanyakaranga reka kumbure imbere yuko tubasezera mugire akajambo mubwiye bariko baradukurikira kuri Sanisa TV bose muri rusange bon nobabwira ko bubandanye bakurikirana ibiganiro vyanyu hama ahanini mu kugira subscribe bongera bagira amajamu ku ma video mugira kugira bame bari update ibintu byose mushirako yego voilà murakoze cyane duze akajambo babwira naka nkuko Dira yabivuze ni kugira subscribe kuri channel yanyu kandi woraje yego janayigize hama nanje mukuntora uja ku rubuga rwa Facebook rwa Miss Ngoma ndi nomero 6 duskare dushime hariyo video zeruka gusohoka tugira jeme yego abahejeje kuguha amahirwe yego akaca bipartage kugira abandi bagenzi be babibone we nawe mu kugutora byogenda gute baca kuri page ya Facebook ya Miss Ngoma hama jendi nimero 15 baca bondera barambona ni dushime Dila Ivan bakagira j'aime commentaire si c'est possible nozakira na partage yego murakoze hama Jesse ndatora kuko ni ryambere nanavyumvise ko bariko barabatora nze gutora ndi hagati ya mwebwe bon erega si kuvuga ngo urinda kutubaza ngo utorande no ico umutima wawe ukubwiye nico ukora urashobora kuca bijyanye n'ibishaka bon ndarishaka bien sûr dese n'ibishaka ndarishaka gusa utora uza gutora utora ubibereye Bueno, abakunzi ba Sanisa TV rero nkuko twababwiye kimwe kiganiro twego turakora n'aba Miss babiri abari muri n'abakandidati bo muri Miss Ngoma 2020 nibaza ko umwe muri aba ashobora kuzoba Miss Ngoma canke hakaza n'uyundi tutari kumwe ariko ndabibutse ko Sanisa TV ngira ngo mwarabibonye niyo televiziyo ya mbere mu Burundi Ivan sivyo televiziyo ya mbere yashikirije ibintu byicane vya Miss Ngoma iyindi ni ego kuva kuri nimero 1 yaraducitse kamera yari izimye katoyi atubabarire nimero 1 yari Keti Bigirima Keti nukuri nta gwanko tugufitiye kamera yari yazimye we umugambi wawe waraducitse abandi bose imigambi twarayishizeko nese sitwe twenye oya nivyo ariko biba live none uriya vyariko biba live uriya vyariko biba live ntaco basi rumva twagize kabiri namwe turabatumiye muzoze mugire live abazo batari batashitse kuri kijya kibanza bazobibone mbega bigucitse biriko biba live hama nanje nabishize ko play ntumva ko tubibona bon biryoshe kwiraba directement urumva ko bisaze mudusavye live tuzogerageza murakoze nuko bakunzi ba Sanisa TV turabashimiye reka kiganiro cyacu tugigarukiriza ngaha ariko gatubemerera ko tuzogerageza gukora ibishoboka byose ibintu bizoba birabera mu ntara Gitega mu birabira hano cacane ino event ya Miss Ngoma event tuzogerageza kabisa tubahe amakuru nka yose ibice 90% babizi ngira ngo president w'urubanza hama turabashimiye na Gahwane Sanisa